koko Imana se umukama wacu Yesu Kristo ni hezagirwe yo yatugabiye Uburundi n'ibirimwo byose igashima kwiyerekanira ku buryo budasanzwe ku musozi wa Mugera, kikaba ikibanza gihuza Imana n'Abarundi kuva kera na rindi. Bavukanye igihe Abarundi biyegeranya nk'igihugu gikwiye kandi cikwije, Imana yashimye kubihishurira ku buryo budasanzwe iciye ku Barundi nyene. Basokuru bacu baramenye hakiri kare ko hariho ikibarengeye kiri hejuru ya byose, baraheza bita kibirengeye Imana. Iyo ubonye mu Kirundi ijambo ry'akame tudasangiye n'izindi ndimi, ucumenya ko ico rivuga camyeho kuva Umurundi aremwa, kuko niwe nyezina aba yacise izina kuko akibonye. Imana rero ni Imana y'Abarundi, Imana yaduhaye ibakwe ryo kuyimenya, tugasanga ni ya Mana ya Aburahamu abamisiyonare baje batwigisha. N'ikimenyamenya mu Burundi kuva kera na rindi, abavyeyi mu guhoza abana bavuga bati ihorere mwananje, Imana yakumpaye icompa tugahura, nopfukama nkayisega ibibondo, nkayisasira ruvuzo, nkayorosa birenzi. Kandi bakongera ngo hora murima w'isangi dusangiye n'Imana. Ivyo nivyerekana neza yuko Abarundi bari bazi yuko Imana ariyo rurema. Ayo majambo aratwereka ko Imana twasenga ariyo Mana ubu twigishwa, ariyo yigishijwe n'abamisiyonare kuva mu 1898. Igitera amakenga benshi nuko Abarundi batisabira, baritura kiranga canke rumenyi ngo abasabire. Ayo majambo yo guhoza umwana ntiyatangujwe n'abamisiyonare bamaze kuza mu Burundi. Abarundi bamenye Imana hakiri kare, baramenya ko hariho indavyi ibitwararitse rugira inka n'ibibondo. Ivyo twobishingira intahe kuko ntaho twabonye canke twumvise Abarundi basenga ibuye canke igiti, naho bibaza ko hari barumenyi bamenyera umuntu ibizomushikira. Ivyo navyo n'abandi vyarabashikira kuko ntasi itagira shetani. Kandi no mu Burundi vyaramye, Imana na Rwuba rwa Bigata vyama bibangabanganye. Aho Abarundi bari batandukaniye n'andi mahanga, bwari uburyo bwo gusenga iyo Mana. Ariko naho nyene ico tuzi nuko bubaka ibitabu munsi y'umumanda canke y'umurinzi, bagashikana amashikanwa. Ivyo rero ntawe bitaniye n'umugirwa wo kubaka uruhimbi no gutanga amashikanwa waranga abakera kuva kuri Abeli no kuri Baburahimu. Ariko ndatangarira Uburundi yo mbonye mu rurimi rw'ikirundi no mu migenzo ya bene Israeli hari vyinshi duhuriyeko, nk'ingene dukurikirana mu miryango ngo bene naka, tugasanga mu Gihebereyi iryo jambo bene risigura co kimwe na bene mu Kirundi. Tugasanga imigenzo ya bene Israeli nko kugena samuragwa bakamuha icumu, kugandarira umugabo iminsi indwi biraduhuza. Kandundura nasanze bene Israeli bamye na ntaryo barondera umusozi w'Imana, bica bihurirana n'Abarundi nabo barondera mu mana za Mugera. Muri bene Israeli co kimwe no ku Barundi, ku musozi ni ihuriro ry'isi n'ijuru, ni ihuriro ry'Imana n'abantu. Uyu musozi wa Mugera ari w'Abarundi bose bise
mu mana za Mugera kuva kera na rindi ntaho utandukaniye n'umusozi wa Horebi canke wa Siyoni mu vyiyumviro vy'abarundi. Ivyo naravyiganiye nyen'ubweranda Papa François nawe arabitangarira. Abarundi bamwe baza ku musozi wa Mugera kuwambarizako Imana imyaka yose. None raba n'abamisiyonare baje mu Burundi ntibanyuzwe n'umusozi wa Muyaga, baruhutse bashinze icicaro ca mbere c'umwepiskopi ngaha nyene mu mana za Mugera. Kandi natwe uko umwaka utashe abarundi b'intara zose bama bahuriye kuri uyu musozi kwambaza Imana n'umuvyeyi w'Imana Bikira Mariya. Haraciye rero imyaka 125 abarundi bamenyeshejwe inkuru nziza ya Yezu Kristu. Turaheza turamenya ko Imana ari umuryango w'ubutatu bweranda bugizwe na Data na Mwana na Mutima Mweranda. Kw'izina ry'abarundi bose no kw'izina ry'abagize urwego nshingwabikorwa na nshingwantwaro rwa leta ndakeje abarundi bose, abakristu bose na cane cane Eklezia Katolika kuri iyi ntambwe idasanzwe tugezeko mu kwemera. Nivyo nababwiye ko ataho dutandukaniye na bene Israeli mu bijanye n'ubumwe n'Imana. Na twebwe kugira inkuru nziza Yezu Kristu yinjire vyarateye ukunana kw'abarundi nka kumwe abayahudi banana mu kwakira ijambo rya Yezu Kristu. Kurya abategetsi bari base Yezu Kristu mu Buyuda gushika naho bamubamba, niko no mu Burundi abatware bagiye imbere mu kwiyamiriza abamisiyonare bazanye inkuru nziza. Nico catumye umutware Bikari wo mu Rumonge yiyamiriza abamisiyonari. Mbere ababibonye batwiganira ko bishemwe abapatiri bera babiri uwundi arakomereka. Bace bahunga basubira Tanzania iyo bari baje bava mu 1879. Uwigisha ijambo ry'Imana ntiyigera ahesha, aremera akarizira. Abo bamisiyonari bananiwe mu Rumonge baciye bamenera imisugi hariya mu ntara ya Buyogoma, naho bahura n'umutware Muzazi yameza amagabo. Ariko kubera ingabo z'Abadagi zaciye zihaseruka barashoboye gushinga paruwase ya mbere Imuyaga mu 1898. Aha mu Burundi rero murumva ko ijambo ry'Imana ryinjiye na shetani iriherekeje, kuko abamisiyonari bashinze icicaro bahagarikiwe na za ntwaro z'igikoroni arizo zazanye injyane mu Burundi kugira nabo bashobore gutwarika. Ndetse nabo bamisiyonari nyene baje bameza amagabo, bazi ko abarundi batazi Imana, bazi ko baje guhangana n'ibirara. Murazi ko ahari shetani umuzirikanyi agutegeka guhangana na mugenzi wawe, uwobaye umuntu nkawe ukamwita umwasi. No kuvuga ko baje bazi ko baje gusambura ivy'abarundi bemera, baca bashika bashira mu ngiro imigambi bari bafise batabanje gutohoza ngo babone ko abarundi ari abantu b'ubuntu. Uko ijambo ry'Imana ryinjira niko na shetani tabura ikibanza mu barundi no mu bari baje gucinyiza abarundi. Murumva ko ingaruka mbi zitari kubura, kandi n'ubu turacahuhutwa aho zadukomerekeje. Eka ndetse n'ubu hariho abakirondera urwango mu bamenyeshamana ngo ijambo ry'Imana ryazanywe n'abakoroni ngo nta ciza co bavamwo. Kubwanje kandi namwe ndabasaba kubitegera nk'uko ndabitegera, ijambo ry'Imana ryavuye aho ryavuye ku Mana. Abo bakoroni tuvuga babaye ikiraro gusa. Nibaba bakoze nabi,
urazokumviriza ibyo bavuga nturabe ibyo bakora, kuko iryo jambo ry'Imana nyene rirabitwigisha rivuye mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. We watubwira ati ibyo bababwira byose murabikore kandi mubizigame, ariko ntimwigane ibyo bakora nkako ibyo bavuga si byo bakora. Ibyo tubisoma mu gitabo c'Injili ya Matayo ikigabane ca 23 ku murongo wa 3. Ku bakoroni muranka akarangamutima k'ubukoroni, ariko ijambo ry'Imana murizigame kandi murishire mu ngiro. Naho abamisiyonare bashinze imizi bahagarikiwe n'abakoroni, Imana yoyo yarabiyeretse kumwe yiyereka umutumwa Pawulo igihe yari karatoteza abakristo ba mbere. Abakera baratubwira ko ngaha ahanyene mu Mana zamugera bahashitse ibitwazi byabo byarabankiye kubandanya, bica biriryamira. Ivyo bica bisa naho umumarayika yazibira indogobwa za Baramu agiye kugwanya bene Isirayeli. Baramu ntiyigeze abona umumarayika, ariko indogobwa yamubonye yacibundara munsi ya Baramu, aho yomenye ikivuze acarayikubita. Niho habereye igitangaza, aho indogobwa yaciyivuga ngo unkubitiye iki. Abamisiyonare bobo bashitsi mugera, indogobwa zaciye zibundara, Imana ikirabongorera iti nahanyene mwahashitse ntimurengana. Niho baca bashinga ihema rya mbere, baca bahaguma bwome. Ihema riba rirubatswe, ubwuzure bwa kera na bushasha biba birafatanye mu Barundi gushika n'ubu. Naha mu Mana zamugera twafataniye n'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ni ngaha twamenyeye Bikira Mariya umuvyeyi w'Imana n'abantu. Naha twamadukoranira tuje kunywana n'Imana, twigana umuryango mweranda w'i Nazareti. Bavukanye twebwe ngaha mu Burundi twagize amahirwe make, kuko abamisiyonari ubutegetsi bari bishimikije bwariko buracamwe imice Abarundi, bica bituma mbere Abarundi batari bake banka kubatizwa, abandi bavyemera kubera igitsure c'abategetsi b'intwaro ya gikoroni. Ico nico catumye mu rukurikirane rw'ibintu Eklezia Katolika mu Burundi yigenza nk'ubutegetsi bw'igihugu. Ubu ku munsi wa yubile ukuri no kukuvuga, ni naco gituma n'ubu usanga hakiriho abahereza nkuka bigorana kumva ko umurongozi afise ijambo aho bakoraniye. Ariko ubuhoho vyotuma, kuko aho hambere hahise hariho bamwe batashobora no kwitaba amanama aremeshejwe n'indongozi z'igihugu. Ivyo ndabivuze kuko ndabitegera, kandi nkabivuga ko ubu ndategera, kuko aho hambere hahise ubutegetsi bw'igihugu bwari bwaratanze imihoho kuvyerekeye kurondera ineza y'ubuzima bw'abene gihugu, ucumenga babutereranye abihebeye Imana gusa. Natwe turabizi abasabikanya nibo basangira n'ijambo. Eklezia Katolika niyo yihaye ijambo mu bene gihugu, kuko nta numwe yoharira ko mu bijanye n'indero ari Eklezia Katolika yari imeze nk'ubushikiranganje bw'indero, mu bijanye n'amagara y'abantu naho ikaba nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Nta nuhakana ko Eklezia Katolika ariyo ibicishije mw'ishirahamwe Karitasi yitwararika ibijanye no gufatana mu nda. Ivyo indongozi nizivyemere nivyo, kuko igihe ca yubile ni igihe cyo kumenya ukuri no kwibohora. Ingorane tugira mu gihugu cacu nuko kubera guharanira igihagararo n'ivyicaro n'ivyubahiro, harabatemera ko ibintu bisubira mu buryo vyari gutondako. Twebwe turabitegera, kandi kuko twaranabonye ko Eklezia Katolika kubera ukwitangira bene gihugu muri ako kahise, abasi b'Uburundi mu kugandagura Abarundi ntibacaguye
kuko uri kumwe n'abenegihugu niwe yahagwa. Mbere n'abihebeye Imana barabajaniranije, kandi ayo macakubiri yari mu Burundi no muri Ekleziya nyene hagati ntiyahageze umutwe. Mu bagirwa n'ivyaha vy'ubwicanyi twaciyemwo, n'abihebeye Imana baradomwa ku rutoki mu ntahe zishingwa zo kumenya ukuri no kurekuriranira. Nico gituma namwe bihebeye Imana tubasaba ko mutotinya hageze ko ukuri kuja habona. Na kare handitswe ngo muzomenya ukuri maze uko kuri kuzobagira bidegembya. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu Injili ya Yohani ikigabane c'8 ku murongo wa 32. Iyo nzira twafashe yo kumenya ukuri niyituma uno munsi dutahurana, niyituma tuvuga ko ubu vyotuma. Erega vyotuma nyene kuko turanezerewe no kubona Ekleziya Katolika ishikanye imyaka 125 mu gihe mu mwaka uza naho izohimbaza imyaka 100 izobiheze ishinze ishuri rya mbere mu Burundi, seminari ntoyi ya Mugera. Turazirikana kandi iciza Ekleziya Katolika imariye Uburundi n'abarundi haba mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano. Nico gituma umunsi nk'uwu ari wo kwerekana ko ako gahimbare tuninahaza Imana. Bose nibabimenye iyitaba Ekleziya Katolika Uburundi ntibuba bugeze aho bugeze. Mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye Imana Gatolika. Ariko uyu munsi nuduhe n'akaryo ko gushimira n'ayandi ma Ekleziya y'abakristu, kuko n'abarundi bari barashwiragiye badashaka kumviriza abahereza nkuka, bararose abandi babaroba. Turaza amashengero y'abaprotestanti yashinze imizi kera, ndetse turazi twese ko mu bamaratiri b'i Bugande harimwo abaprotestanti. Kanatsinda mu bihe tugezemo amadini yose y'abemera Imana mu Burundi arashize hamwe. Turazi ko dusangiye ugupfa n'ugukira imbere y'Imana. Twarabibonye ko uruje rurondera uwa Kristu rutaraba umuprotestanti cyangwa umugatolika. Ngahi wacu twarabibonye ku ntwaro ya Repubulika ya kabiri, abamenyesha Imana bose abanyamahanga baratotejwe kumwe, birukanirwa rimwe. Uruhombo twarose ico gihe twarusangiye twese. Nico gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyesha Imana bose b'abarundi mu madini yose, kuko aribo batunywanisha n'Imana uko bukeye uko bwije. Kuri uyu munsi tukaba dushimira bimwe byihariye Ekleziya Gatolika yaduteguriye uyu munsi w'intibagirwa. Nico gituma tunezerejwe nuko itigunganye uyu munsi mukuru bakawumenyesha n'amakungu, na cane cane umukuru wa Ekleziya avyagiye i Roma mu cicaro gikuru. Ndaramukije kandi ndahaye ikaze aha mu gihugu cy'u Burundi umuvukanyi wacu, intumwa ya Papa mu Burundi, amaze igihe ariko aranywanisha leta y'u Burundi na leta y'i Vatikano, ariko arafasha kugira ngo Ekleziya Gatolika mu Burundi ikorane koko bafatanye mu nda hagati y'inzego na Ekleziya. Rero twagomba dukengurukire cyane bimwe by'imvamutima Musenyeri intumwa ya Papa ngaha mu Burundi, kuko ariko akora ivyiza bikomeye muri iki gihugu cyacu. Turamukengurukiye cyane. Kubera ivyo ndazi yuko nahazi Ikirundi kuko n'umuvukanyi wacu, nagira ndamushikirize indamutso mu rurimi yumva atawurinze kumusigurira. Monseigneur, nous remercions sa sainteté le pape François qui a bien voulu vous envoyer célébrer avec nous cet événement inoubliable sur son mot de Mugera, mot consacré à Dieu
depuis nos ancêtres. C'est sur son mot de Mugera que le prince Louis Rwagasore, à l'époque où il était Premier ministre, avec les évêques catholiques du Burundi, sont venus consacrer le Burundi à la Vierge Marie et ainsi mettre le pays sous la tendre protection de la Mère de Dieu le 15 août 1961. Nous fêtons aujourd'hui le 62e anniversaire de ce grand jour. Nous saluons également l'apostolat de sa sainteté le pape François, son attachement envers l'Église du Burundi et pour sa permission d'ériger une basilique sur son mot sacré de Mugera. Veuillez transmettre notre message de gratitude et de remerciement à sa sainteté le pape. Autant qu'il prie toujours pour nous, nous aussi, nous ne cessons pas de prier pour qu'il soit gardé en très bonne santé. Le peuple burundais est impatient de l'accueillir un jour avec joie dans notre bon pays, le Burundi. Que la Sainte Marie, Reine de Mugera, intercède pour lui. Banyakubahwa mwese, bakristu bene wacu, twongere dushimira Imana mushobora byose ku byabereye kuri uyu musozi haraciye imyaka 123 kuko ariho habereye igitangaro cy'agatangaza aho ubwuzure bwa kera bw'abarundi n'Imana bwaramukanya n'ubwuzure bushasha abahora basenga Imana y'u Burundi bakakirana amahoro, Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu na Yesu Kristo umwana wayo. Kuri twebwe n'amata yavyaye amavuta kuko twasanze ari Imana imwe dusangiye twese. Turanezerewe cyane kuko uwo munsi niho ingoma y'umwami w'u Burundi yakurira ingoma y'umwami w'abami atanganda zitikiye, icivugo cy'u Burundi kica kiba Imana umwami u Burundi, Imana ibirarosi cicaro mu Burundi. None turahimbawe cyane kuno munsi abarundi twese tubitegera kandi tukabizirikana yuko Imana ariyo mwami w'u Burundi, twebwe indongozi tukaba tumwa bayo. Nico gituma uyu musozi mweranda dukoraniye ko kuri uno munsi tutawufata nk'umurambo usanzwe, kuko ahantu hafise amateka adasanzwe mu buzima bw'igihugu cyacu. Ahantu hari Imana n'ikimenyamenya nuko ariho hama hakwega abambaza Imana bo mu makoraniro yose y'Imana uko bukeye uko bwije. Ngaha nibaza ko ntabesha ko patiri wa paruwase Mugera, patiri Mpozako arabizi kandi arabishingira intahe yuko amashengero yose yama yaje gukoranira ngaha Mugera kwambaza Imana. None rero mu guhimbaza imyaka 125 mu nkunde tuzirikane gato twebwe abarundi ico turi imbere y'Imana. Twavuze mu kanya ko Imana yimenyesheje abarundi kuva kera na rindi, kukaba nkako imbere yuko abamisionare baza mutima mweranda yarazunguruka mu barundi akabigisha ubuntu. Abavyeyi baravumbika umucanwa mu ziko bakongera bakamana amazi mu nzu biteze ko Imana iza kurema ikoresheje amazi n'umuriro. Barigisha abana kubaha ivyaremwe, gusonera ababaruta n'abantamagara, guhindaro abari ku rugendo no kwakira neza bakavantara, kugaburira abashonje, gutabara bari mu bihe bigoye n'iyindi mico runtu, ku buryo aho bigishirije abarundi amabwirizwa 10 wasanga ari ukubwira mu yandi majambo ivyo basanzwe bakora kuva kera na rindi. Kuri twebwe umuzo w'ijambo ry'Imana yari nk'amata avyaye amavuta koko. Uno munsi turashima intambwe Eklezia Gatolika yateye kuva aho abarundi bifatiwe mu minwe kazoza kabo, na cyane cyane kuva aho Eklezia y'u Burundi itanguriye guterera agacumu k'ubumwe mu kurwanya intwaro z'agahotoro, ikongereza umurindi mu kongereza amashuri n'amavuriro, mu kubaka za kaminuza, mu gutabara impunzi n'abateshejwe izabo n'ibindi. Ariko rero
naho turiko turahimbaza imyaka 125 tumenye inkuru nziza ya Yezu Kristo, haracari hagahaze. Ivyo bihugu abaza ijambo ry'Imana mu 1898 baje baturukamwo, aho kuduha akarorero keza, uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu, mu gukorora inda, mu guhohosha abari ku musego, mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda, mu gukora ubumara bwica urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi. Bene ivyo bihugu nibo batwigisha gusambura ingo, bakavuga ko abasangiye ibitsina bashobora kurongorana, bagahimiriza abantu ubusambanyi ata mutima usimba, bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro. Uno munsi rero ubu wo kwigira inama kugira ngo izo nyosha mbi ntituzigwemwo, ko twahisemwo guhimbaza yubile y'imyaka 125 ubukristo bushinze imizi mu Burundi. Turi kuri uyu musozi wa Mugera, nitumenye ko Imana iri ku musozi yamwerekana ubuninahazwa bwayo. Mu gihe cy'umwuzure, amazi amaze kugabanuka, Imana yahagaritse ubwato bwa Nowa ku musozi wa Ararati, iraheza igabira Nowa n'abiwe iteka ryo gutangura gushasha uruvyaro rw'abantu. Ngahi Mugera niho Imana yagereranirije abamisiyonare ko ariho bazoshinga ekleziya y'u Burundi bwa mbere. None nyene ubweranda Papa François yaraye atuvotora iteka ridasanzwe ryo kutwemerera ko ngaha tuhubaka ingoro y'Imana, iyi iteka ridasanzwe ry'uko iyo ngoro y'Imana yoba bazilike. Mugera n'umusozi ufise insiguro ku Mana, kuko n'igihe umweranda Papa Yohani Paul wa kabiri yaza mu Burundi, yarasabiye Burundi yihetse kuri Bikira Mariya umugabekazi w'Imugera. Uyu musozi ufise iteka ridasanzwe tugereranya n'umusozi wa Horebi. Mu kurokora bene Isirayeli ku musozi wa Horebi niho Imana yabonekeye Musa, imuha ubutumwa bwo kuja gukura mu buja uwo muryango wa Isirayeli wari mu maganya. None natwe umuco wavuye Mugera utumenyesha icungurwa ryacu. Ku musozi noneho niho ubuninahazwa bw'Imana bwamye bwiyerekanira. Hari ku musozi Tabori, aho Yezu yerekana ubuninahazwa bwiwe mu kwihindura imbere ya Petero, Yakobo na Yohani. Na Musa avuye kubonana n'Imana ku musozi wa Sinayi, yagarutse akayangana mu maso, bose baramutangarira. Ese natwe rero uyu musozi wa Mugera woba Ararati y'u Burundi, aho Burundi burokorerwa ibisebuzi, amazi y'isegenya n'ibihuhusi bwirirwa buracamwo muri iki gihe. Aho hambere hahise abakera batubwiye ko umuntu atewe agahungira ngahi Mugera yabakize ntawamusanga ngo amugirire nabi. Ahamya ari kibanza cubashwe cyane mu gihugu cyacu, nico gituma n'umwami Ntare Rugamba ahejeje urugamba rwo kunga Uburundi yaciye aza kugerera ngaha nyene Mugera. N'igihamana kandi kubona Rudoviko rwa Gasore yasabye ekleziya ko mu guhimbaza umunsi mukuru w'irizwa ryo mw'ijuru ry'umuvyeyi Bikira Mariya umuvunyi w'Uburundi, inkuka y'imisa yo kwama ihererezwa kuri uyu musozi wa Mugera, hagahurira abarundi b'intara zose. Uyu musozi wa Mugera rero nutubere Gorogota, aho tuza guhereza inkuka ishika ku nyota Imana, turi kumwe n'abungere n'abahereza nkuka bacu, kugira ngo Uburundi burokoke. Nuno munsi tuzanye Uburundi, abarundi, ibihugu bibanyi, ibihugu biri mu ntambara hamwe n'isi yose. Twifuza ko uyu musozi wa Mugera woba Gorogota y'ubu, aho Yezu akiriza isinzi ry'abantu kubw'inkuka itagira gahonzi itangirwa hano.
ndifuza ko Mugera yoba nka Sinayi y'Abarundi, aho Yezu yigishiriza kandi agatangariza Abarundi ko bahiriwe nabo bagatahura amabwirizwa yiwe, bagafata ingingo yo kubana neza na bose mu mahoro n'umutekano. Ese twokwama tuduga Mugera nk'abatuze Garizimu canke Tabori, tugataha tugabanya umuhezagiro, tukamenya gusenga Imana mu mutima no mu kuri. Birabereye ko Mugera ibi ikibanza tubonera ko ubuninahazwa bw'umukama, maze duhejeje kugabana umuhezagiro tugaca tumanuka mu bigwati wacu dushikiriza umuhezagiro abadashoboye kuhashika. Imugera nihamere nk'umusozi wa Karumeli, aho Imana yigaragarije inganji y'ibimungu igatsindwa n'inganji y'Imana mu nkuka iherejwe n'umuhanuzi Eliya. Natwe imitima mibi yizize iki gihugu cacu itsindwe kubw'inkuka igira iherezwe n'abahereza nkuka dukikije ngaha. Ariko natwe tuzirikane neza, naho turiko turasaba mu guhimbaza imyaka 125 inkuru nziza ishitse mu Burundi, nitwisuzume turabe ingene twubaha amabwirizwa y'Imana n'ingene twoshira mu ngiro ubutumwa Imana yahaye twebwe abantu b'isi. Imana yaremye umuntu ngo agabe ibiri ku isi byose yaremye, yongera imuha ubutumwa bwo kurima isi kandi ayizigama. None rero tugwanye ubunebwe, dukore igikorwa Imana idutegeka, kurima isi no kuyibungabunga. Hariho Abarundi bashima kwigumira iyo bari ngo Imana izobahamana. Tumenye ko Imana yahaye amana bene Isirayeli kuko batari bwashike mu gihugu yabasezeraniye. Ndabateye akamo rero mwebwe Barundi bene wacu, mwubahuke mukore, mwemere muruhe kuko atawurya katamugoye. Kugira mutegereze impanuro nimurabire no ku mutumwa Paulo yari yarize amashure maremare y'ubumenyi bw'isi n'ubw'Imana, ariko yakora ubutumwa akongera agakora ivyiwe, kandi ntawe yagoza ngo ntabaza amahera ngo nzotungwa n'amashikanwa. Nico gituma yabwiye ibinebwe iri jambo ati, hagize umuntu adashaka gukora no kurya ntarye. Nuko rero nanje ndasavye abihebeye Imana batanga akarorero mu kuba abahinga n'abanyamwuga babishitse, abungere b'imitima nabo babyigishe ko kugira ngo twese Abarundi twumve yuko atawurya katamugoye. Paruwasi zitanga akarorero mu guhuza ubutumwa no guhingura ibinabiriya, mwirinde kuzera inze abakristu babigireko. Ariko kandi bidukikije navyo turabigeramiye tubisambura. Gusambura ibidukikije ntaho bitaniye no kwiyahura, kuko hari ingwara nyinshi ziva ku mpemu mbi duhema. Gusambura ibidukikije nitumenye ko ari gusambura ivy'Imana yaturagije, twisubireko ico gicumuro ntikize kitwishuzwe. Bavukanyi mwese, ibisabisho twaje kuvuga hano Mugera s'amajambo, ni nyabuna imperezwa y'imitwaro y'Abarundi bose, hamwe n'ivyiza twakoreye igihugu umwe wese mu kazi yatoranijwe. Ibisabisho tuzanye ni kandi ingingo twigiriye yo guhindura ibintu aho dukorera, umutima wigaye kandi wiyemeje guhera ubu gukora ineza aho turi hose.